Iyo tuvuze ikanguro nuko tuvuze mu ijambo gukanguka. Nico kimwe no mu gifaransa ni réveil. Réveil rero iyo turivuze reka turivuge ku bantu bashira réveil mu gitondo. Ni gihe umuntu utagomba kuvyuka ariko ukavyuzwa. Iyo rero tuvuze ikanguro duca turaba n'ivyagiye biraba kuko mu isi ikanguro ryagiye riraba yasuza mu Bwongereza araba ikanguro ryagiye riraba kuko ni ibintu biba mu period aho abantu baba basinziriye. Mbega tuvuge ngo iryo kanguro cyangwa uko kuvyuka gukenegwa ryari. Ikanguro rikenegwa iyo isi n'ishengero bisigaye bibona ikintu kumwe. Umuntu arapfuye ngo yo Imana yamuhamagaye, nigiye n'abarozi bamuhamagaye. Umuntu arapfuye ngo yo vyari bikwiye, nigiye abantu bari kumusengera. Sivuze ko abantu ntibazopfa, ariko ukabona umengo abantu basigaye babona ibintu kumwe. Ingorane n'ishengero ngo nta kundi nuko nyene haba hageze kwikanguro rituruka mu ishengero. Icya kabiri nigiye twebwe dusa nabibagiye mission, kuko burya mission nini Yesu yaturungitse kwisi no kuzana benshi kuri we. Ariko ugiye uraraba buhoro buhoro ukamengo twarashitse twarateramye mu mashengero yacu aho turi naho abari hanze birabaraba. Haba hakeneye ikanguro kugira ngo tugende tuvyure abo bantu batarakizwa. Ariko kandi ikanguro rikenewe ryari? Rikenewe iyo umuntu ari mu ishengero agasigara abaho cyo kimwe n'abari hanze. Haba hakeneye ko haba ico bita ikanguro kuvyura. Ni mu ijambo kuvyura. Iryo kanguro rero iyo mvuze ngo rikenewe hose, ugiye kuraba uyu munsi ingo zarajyamye. Duhereye mu ishengero Itiro ingo zarajyamye. Abantu bararushe ariko umengo na numwe babona, umengo twarabaterereye oni izoza kubatabara. Aho abantu barushe umuntu wese yibaza nzotabagwa ninagenda mu Bufaransa, ndazotabagwa ninagenda mu Bwongereza, agashika akagutelefona ngo ngaruke mu Burundi kuko abantu ni bararonga solution. Muri ico gihe nk'umukozi w'Imana ndamenya ngo okay nigiye cikanguro. Ariko kiretse ivyo mbonye muri abo bantu fise n'ijyo ry'Imana nsanzwe nzi neza ko rikeneye ko tukangura abantu canke ryarambwiye yuko bakwiye kubikanguro canke igihe cikanguro niki. Haba hageze rero mfatanije n'ivyo ndiko ndabona abageze ko tuvyura abantu. Tufise mwebwe ba influencer mushobora kuba muri ko muri influencer ego abantu bakumva ukabona ko bakurikirana ibintu. Tuba tunyotewe yuko hajya hagati twobona Yesu ariko araganza, kuko naho twobatwenza abantu, naho twobadiga ijoro ryose, naho twobadiga ijoro n'umurango, ndababwije ukuri nta yindi nyishu kiretse Kristo Yesu. Rero ikanguro rikenewe igihe abantu ariko barandera nyinshi muri Yesu. Twebwe abakristo tukaba dufise nyishu kuko dufise Imana nini. Igihe nari mu ishengero kwa rya Benson Idahosa i Benin, Nigeria, nibuka ko mfukamye nari kumbwira Imana ikintu kimwe: Mana uri muri jewe Mana nini? How come ni gute abantu bogira igorane hafi yanje? Ndagukeneye jewe wese. Suko iryo sengesho ryabaye special kubera ko ndi muri Nigeria, ariko nari ngiye kuraba ahantu umuntu wo muri village ahantu kanaka yashoboye kuvyuka gutyo akaca domeka isi yose, agasiga abantu bariko barakizwa bayihana imbere yo kwapfa. Yakoze ibintu binini, mbona ama university yubatse, mbona impact yagize muri ako karere. Barambwira ngo hano iwacu Benin City umuntu tuzi twese ni Benson Idahosa, umuntu w'Imana agashobora influence. Abantu b'Imana kugira ngo bagire impact n'iryo twitikanguro. Nico gihe yuko bataba abajyanye nk'uko umenga umukristo ni ikintu kiri ngaho kirapfuye kiragiye kitigeze kigira ico kimara. No, it can't happen. Nibishoboka. Tugiye gukora mu turere twose kugeza abantu bamenya Kristo kandi banyotegwa Kristo kandi bumve ko hanze ya Kristo atabundi buzima. Igihe cyose umukuru w'igihugu avuze, umunyagihugu wese akwiye kumviriza kugira ngo ashobore gushira mu ngiro kuko abaye ubutonde. Ariko no kwemeza yuko n'imbere yuko avuga nizo nyigisho dutanga, je umuntu aba hafi yanje cyane no muri nirengarenga. Bisubira ngo sanzwe nigisha ibijanye n'iterambere. Icya kabiri ndi mu bantu bafasha abanyeshuri benshi. Muri uyu mwaka twahaye amakaye abana barenga 140. Ndashigikira abantu, ndi mu bantu batanga imitahe mito iyo ngiri ubuntu. Ndi umuntu akora amaseminaire yo kwigisha abantu kubijanye no kwiteza imbere. Hamanga abandi mu bantu bemeza neza na neza yuko ivuga butumwa n'ubukene bitawanye. Ugomba ko rigarukira mu cyumba kena, ariko ivuga butumwa bisaba gutunga rero n'uyo wayatora hasi. Imana ihezagira ibikorwa by'amaboko yacu. Dusanzwe twigisha izo nyigisho, ahubwo no gutsindagira no kubandanya no kubikomeza kugira ngo vyaguke bishikire bose kandi abantu baje ku kivi. Sanzwe ndi umukozi nanje yaje, sanzwe ndi umukozi, sanzwe ndi umuntu kiretse kuvuga ubutumwa, sanzwe ndi umuntu akora ama business. Thank you.